kwizera ni ukumenya neza udakekeranya yuko ikigaragara nk'ikidashoboka gishobora gushoboka. Naho haba barabakubwiye ntibiza gukunda, ukizera ukavuga nti kubw'abantu ntabwo vyoroshe, ariko kubw'Imana biroroshe cyane. Hari igihe ushobora kuraba imbere ukabona nta nzira, hari igihe ushobora kubona hakurya no hakuno ukabona nta nzira, ariko muri ivyo vyose wizere. Imana yo kwizerwa ikwiyereke mu izina rya Yesu. Imana idatetereza ntikureke ngo umaramare. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inzoka ikomora Pawulo ariko ntiyagira icaba. Hari ibintu abadayimoni bategekanyije ku buzima bw'abantu, ariko ndakurahiye tuzobibanaho mu izina rya Yesu. Kubw'amasezerano Imana yashize mu buzima bwawe, ibiza kukurondera byose ni ukuri kose bizoza bisange birimpomye isubira inyuma mu izina rya Yesu. Abanyamasezerano ntago baza bapfa gupfa, naho dupfa kugenda abadayimoni barategura bakibaza ngo baturangije, bakabona mu gitondo turavyuse turasohotse, bakabona turagiye, kandi baba bibaza ko bagize gute baturangije. Nimara umunyamasezerano ngahaguruka tere haleluya. Nimara icyo Imana yavuganye nawe uracyafise amahirwe yo kubaho. Naho ingwara iriko irakubabaza, naho umusonga w'ingwara uhari, naho wumva ubukene buriko burakurya, amasezerano y'Imana ntago azotumva kugenda uko nyene. Umva, hariyo byinshi cyane byaturondeye kugira ngo bitwice, byategerezwa kuba byaratwishe byaraturangije kuva kera, ariko amasezerano y'Imana yagumye atudefanda, n'uyu munsi ategerezwa kutudefanda. Hariho amasezerano ari ku bana bacu, uruvyaro rwacu twavyaye. Abana bacu baragwaye ingwara, abandi bana bagwaye barapfa, mugabo abiwacu kubera amasezerano Imana yabashizeko barabaho mu izina rya Yesu. Umugabo wawe yaraciye mu rupfu, ariko kubera amasezerano Imana iramuzigama. Umunyamasezerano ariko imbaraga z'Imana naho yoca mu muriro arasohoka amahoro. Isezerano ry'Imana ibiza biza kurondera umuntu ntacyo bimutwara. Mefibosheti yari ku buntu bw'Imana n'isezerano ry'Imana. Dawidi yagiranye isezerano na Yonatani, iryo sezerano rirarondera mu isi y'imhemu, rica rigenda rigwa ku mugabo yitwa Mefibosheti. Mefibosheti Satani agomba kumwica hakiri kare mu ntambara yabaye, amumugaza akiri umwana mutoya cyane gose. Mu ntambara amaguru yiwe yose aramugara, n'ayandi yose aranyunyuka, ariko isezerano ry'Imana ntiryigeze rimuvako. Naho amaguru yanyunyutse, ariko isezerano ry'Imana ryagumye rihagaze. Ayayayayaya. Jewe amaboko yiwanje yose barahaswe kuyaca, barahakwa kuyatema, kubera bari bamfashe nivye. Inshuro zishika kuri zitatu zose bakwa kuyatema, kandi bamfashe banamboshe, amaboko bayashize hajya anye ku meza, bagakubita umupanga ukaca winjira ugasatura n'ikintu bakubitiyeko. Ariko naho nari nivye, hariko isezerano ry'Imana ku buzima bwawe. Imana yari ibizi ko ibiganza bizorambika ku bagwayi bagakira. Bani naho uri muri ibiganza vyawe, Imana hazogera ibihindure ubirambike ku bagwayi bakire. Gira mwiza ati naho wabaye muri za ntege nke zose, Imana yarakurinzira kuzigama kubera isezerano ryari ku buzima bwawe. Isezerano ry'Imana riri ku buzima bwawe niryo ryakurinze rirakuvuganira. Haleluya. Hari abantu munsi bo bari mu mpimba, ariko isezerano ry'Imana ryarabatabaye, havuga ngo ndakugiriye neza, ndagutabaye, ndagukijije, ariko ntusubire. Ibiganza byanje ntabyo noba nkifise presque byose, kandi nari kubabara cyane kubera ko byari bigiye ndi mu busuma. Basi ari muri accident no kwihangana nkavuga ni nagize accident nk'abandi, ko bicitse kubera ko nari nagiye. Hariyo umuhungu namamona bambwira, sinzi kandi umuhungu canke ari umugabo, ngo yarivye ukuboko kwa mbere baraguca, asubira kwiba bamuca no kwa kabiri, asubira kwiba baca n'akari gasigaye kanyuma. Imana idufashe cyane gose. Nari kubabara cyane gose, ariko isezerano ry'Imana ryabaye hejuru yanje. Harabana isezerano ry'Imana ryaziga, isezerano ry'Imana rirakuvuganira, isezerano ry'Imana riragutabara.
hahirwa ufite isezerano ry'Imana ihoraho. hari abagusumbye ubwiza, hari abagusumbye icyubahiro, hari abagusumbye ubwenge, hari abagusumbye ubumenyi, hari abagusura gutahura, hari abagusumba amadiploma akomeye, hari abarasa amadegrees n'amadegrees akomeye, but they are gone. oya ntago ari uranga, ntago ari uranga n'amashure utumye ukiriho, ariko n'isezerano ry'Imana riri hejuru y'ubuzima bwawe. cyangwa amashure cyangwa amafaranga bigutsindira ibahiro, bigutumye ukiriho. ko babika abandi, bashingura abandi, abandi bari mu bitirika, abandi bari mu bitaro, wewe iyo ubirebye ibyo wibaza wiki. bashingura abandi, abandi bari mu bitaro, natwe iyo ubibonye ubona umuntu wagiwe. ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho no gukiranuka ukamwubaha. ntago ari uranga cyangwa amashure bigutumye ukiriho. isezerano ry'Imana ryarakuzigamye uja guhamba mwene wayo, ntago yagiye nawe ukabishaka, kandi byari bibabaje kubera wamutakaje ukimukunda, ariko wewe ni kubera ko ukiriho. n'isezerano ry'Imana riri hejuru y'ubuzima bwawe. n'ubuntu bw'Imana bw'isezerano ry'Imana riri hejuru y'ubuzima bwawe. ubwo buntu ubukoreshe neza nshuti yawe. isezerano ry'Imana, umva, murashobora gutembagara imodoka ikizingi ugasohokamo utuma inkungugu, ugasohoka abandi ari bice, abandi batazi umutwe waguye, abandi batazi ibyo mu nda byabo iyo byaguye, amagufa yacanganye n'ay'abandi, ariko isezerano rikakuzigama ibyuma ntibikwice, rikakuzigama ibihome ntibikwice, amabuye ntakwice. isezerano ry'Imana. umunyamasezerano niwamwishyiramo nabi uzogumya umutima, kubera ko uzobaho igihe cyose umutima uri kurakujya, kubera ko uzokwifuza ko apfa ariko uguma umubona abaho, uzokwifuza ko akena uguma umubona afise, uzokwifuza ko asonza uguma umubona twenga yahaze, uzokwifuza ko ava mu kazi ahubwo bamuduze bamwongera umushahara. ubonye umuntu ariko amasezerano y'Imana, mugira inshuti, nta makuru mufise. ubonye amasezerano, umwase uzokwama wasitaye, uzokwifuza ko agenda n'amaguru ubona ariko aratwara imodoka yiwe. ubonye amasezerano. hari igihe Imana isa nk'ikuretse gatoya, Bibiliya iravuga ngo mbaye ndakuretse gato ariko nzoguhindukiranira ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi. Imana ihindukirire ku buzima bw'umuntu ari muri kino kibazo. hari abantu barara amajoro badasinzira, bagiye kuryama ibyiyumviro bica bitera, akiyumvira icya mbere, akiyumvira icya kabiri, akaraba ishusho y'ubuzima, kandi ngo ubuzima bwanjye busiga icapo nyabaki, ubuzima bwanjye buva hehe buriko buraja hehe. akaraba hirya no hino umuryango uwo mufasha akabura, akaraba hirya no hino uwo mufata ukuboko akabura, akaraba imbere n'inyuma uwo kumuvugira nta wo kumuvugira afise, akaraba hakurya uwo kumufata ukuboko. There is no one, nta n'umwe ahari. ariko isezerano ry'Imana nawe utaribona ricapse ku gahanga kawe, ryanditse ku gahanga, handitse ngo naho nzigera ndaguta kandi naho nzigera ndagusiga. uzoca mu muriro ntuzosha, uzoca mu mazi menshi ntazokurengera, zoturuka iburyo bwawe, ibihumbi bizogutera ariko bizohindikirana imbere yawe. ubirabisha amaso yawe ariko naco zoba, imbere hazova ibihumbi 10, ku ruhande hagwe n'ikindi gihumbi, ariko uzobirabisha amaso yawe naco zoba. isezerano ry'Imana ryanditse ku gahanga kawe nawe utaribona. kuko isezerano ry'Imana uyu munsi rero turakunkumura ubumara bwose buriko buronona ubuzima bwacu. Shelebo shantandele biyaza sankrete sikoshi lantane niyaza tekoshi sekrate. uri mu bantu kagerageza kutwenga, kumbe Satani yagusizemo ubumara. uko
kukwica. Hari umuntu ashobora kwinjira mu nzu y'Imana havuga ngo ntaho ndi ngaha mu nzu y'Imana, nta mafaranga yo kuri izo ofisi, bambwiye ko bashobora kunsohora. Naho ndi ngaha mu kazi bambwiye ko akazi gashobora guhera. Naho ndiko ndadandaza, urudandaza rwanje nta shusho rufise, ntirufise iyo ruja niyo ruva. Ugasanga uri mu bandi, umugabo ntakwereka urukundo kandi yaragutangiye inkwano akagukwa, akakuzana mwaragize na mariage, mwaranditswe no muri etat civil, mugabo ukabona ko ivyo ariko arakwereka ubona umenga bisa nk'atagushaka. Ubwo n'ubumara Satani aba yakomoza umuntu kugira ngo ashire umuntu kure muri munezero. Imwe muzo guhemukirwa n'uwa mbere, uhemukirwa n'uwa kabiri, uhemukirwa n'uwa gatatu, gushika aho wibaza ni none jewe nshobora kuba atanumukoje ifise, ahubwo nanje nshobora kuba ndumukoje. Ndahemukirwa biteye ubwoba. Hari abantu si mwemu yo guhemukirwa ku buryo umenga hari icyaha bakoze kidashobora guharirwa imbere y'Imana, kandi atacaha na kimwe kirengeye amaraso ya Yesu. Ariko kubera baguma babona ibintu vyisubiramo biremereye ku buzima bwabo, bikabatera kwibaza no questioninga mu buzima bwabo. Avuga ngo umuryango wacu dukomoka mu muryango umeze gute? Umuryango wacu ufise umuvumo umeze gute? Oya, umuryango wanyu batamenye Imana nta kundi, ariko ko bamenye kino gicaniro turakunkumura uburozi n'ubuvumo bwose